tukubaze hafi yawe ibonye bo jenge nayibonye deja nabivuze umengo ntiyari karakara no barushaho nkuviriza ko je ndaguhaye ndwimo no bivuge nyine sagadakaze muzabusanje ni kujya nyine akarambega hajya bayaje yubuju ibintu bivyibushesha ariko arabwira umushiri watumviriza ivyinda navyo twavuganye ndaguhaye ndwimo we wayikuye yeah ariko vraiment abantu bavyibushe imana bayizagire cyane n'abantu ba mbere nabo bashavura umengo ni babashavuye no mu gutwe nguzuraye bagira gute ariko abantu bonze namuzoza chakuru kweli shap zoshamo blague y'abapampe ntabwo nabura umupampe gakwize byo pampe nakubujije nsubu pampe kwa kumwandikira joyeux anniversaire ngwe mukabona nabandikiye muzamenye iyo byavuye unaruwatse nuko rotanya nki namwe ngo wihende umwandiki uratuye yakwije imyaka 10 n'ingaye yo kugira wihende kuba batacho gisigura umupampe riki aha no kuba diaspora ko baratakara ndisi aba diaspora reka nabo nyine ngira ngo barabiza ubunye kamene ahubwo bo barafite abapampe umupampe jenge ibindi byose ni ubuzima busanzwe kujya bayivuze nk'ivyo vya green card tuzobikinako amafilme zoyakinako amakartier atandukanye zoyakinako zokina mu buzima imbere yo kurongora ingene bigoye zokina batararongorwa biri mu buzima bwa misi yose twese turimo rero ibintu byo kudakinako ni ibintu bya politike bashaka kina kuri sex mugabo pana gukoresha amamo ari vulgaire hari amamo batavuga mu kirundi mugabo ugakina kuko je ruka nk'umukomedi umwe yigeze gukina Imana yo yitwimana aboya yes yangiriye neza rero tukaba tugiye mu Ubirigi bigakomeye cyane siniyangiriye neza concert murabazi mu ndirimbo nyinshi zitandukanye yes mutima wanje shimimana niworeka gushima Imana uravye ingene Imana yakugiriye neza uje rero muri no concert atashenga kuri airport Imana yatugiriye neza murabazi ni Redemption Voice hano bari murabizi ko mubakunda bakaba rero bagarutse mu yindi concert mu yindi shusho idasanzwe mu gihugu c'Ubirigi itariki 7 ukwezi kwa gatandatu umwaka turimwo hanyuma rero amahera ni makeya cyane €50 tike yo kwinjira hanyuma rero tike sponsor na €80 gusa iyo rero concert kazoba ibera neza na neza mu kibanza kidasanzwe ico naco ni Dom Event Hall aho rero twahurire tuwasangize ibyiza byose by'Imana dushima Imana turirimba turi kumwe na Redemption Voice. Bonjour, bon après-midi. Mwiriwe mwaramutse. Karibu kandi muri Siren Show. Iba kuri Siren Vibes. Nizere ko mumeze neza, je meze neza cyane gose ndashima Imana. Umve gushika ngaha kwanje. Harimo Imana. Nabonye Imana no musi mu gitondo. Mana ndenze ibintu byinshi. Donc je suis reconnaissante kuba bikunze ko nkora kino kiganiro. Ndi kumwe n'umutumire abantu benshi muzi gose kuri Siren Vibes mukaramenya mu radio mukaramenya no mu bikorwa byose nuko byo gutwenza abanyagihugu b'abarundi n'abandi bose mu Kirundi akaba nawe ari yitwa Raoul Comedian nigyo zina kazi kamuhaye kamwise Futur Papa Bebe Najaka ndamwakaye aramuza abakunzi be ko abantu bonga muramukunda bugi hari hamasinye menshi abantu namutu bavuga mutura ko umuntu mumukunda turabibona pe ko mumukunda rero twamugarukanye kandi adutwenze atuyagise maze tumva ibiganiro bibabaje biriza by'agahinda defato dukene ko turanka abantu nk'abaharuga bashobora tukomontara umuhari atwubutse ko ubuzima sukurira gusa ubuzima ntiburi mu mibabaro gusa hariho ose n'indi phase yo gutangira ngo ushoye kuramba kuri iyi kandi ubeho uryohewe
niyo mpamvu rero dushobora kuba turi mu bantu bashobora kubaryohereza iminsi biciye mu biganiro by'abakomediye bacu. Hahora mu bakunzi bawe nakoze Sawen Vibes. Merci Ozi, uno munsi nagerageje kwifata, urabizi yuko ibiganiro byose iminsi yose uri kuragira introduction cyana guciramo. Rero nazo gucira mu mugabo mubifate neza. Oziane wo kuri Sawen Vibes ndamuhaye indwi imwe kugira asigure nimba ari we yanteye inda canka je kubera yambwiye ngo papa fitiri papa bebe niwe yanteye inda canka abivugire kuri Sawen Vibes indwi imwe yonyene kugira bisigure ivyo bintu kuko kudinduru kweki no kuninduru kurumye umusaga mbwa navyo bagiye tubikurikirana cyo gutanga indwi imwe amezi abiri wayibonye ko tujya musi bibona ngatukubaze avi yawe wayibonye ko jenge nayibonye deja nabivuze umengo ntiyari karakara normal marusha nkuvirizo ko je ndaguhaye indwi no bivuge nyine sakadakaze muzabusanje ni kujya yena karambega nikibaje yubuju ibintu bivyibushesha birashavuye umengo nishavuye ahubwo aje akora kurunda muzi Double J Ega musi nabaye nk'umuntu ahubwo akangutse ngati si ya biri arabivuze oya muga yabivuze abo mahoro ndazi oya yabivuze mugabo atari muri mudi yo kugi ni ari convaincre niko ndibaza babatipe bakubagana batipe bakubagana niko ndavyiyumvira ariko arabwira umushiri watumviriza ivyinda navyo twari twavuganye ndaguhaye indwi imwe we wayikuye yeah ariko vraiment abantu bavyibushe Imana bayizagire cyane n'abantu ba mbere nabo bashafura umengo niba bashavuye no mu gutwe nguzuraye bagira gute ariko abantu bonze namozo zacakuru kubera nyine umengo biri muri bo umengo ni ndemanwa bo sinzi gituma dutangura ikiganiro ku bantu bavyibushe n'abantu bonze ariko ndagushimiye cyane uzi kubona unyakiriye unyakiriye muri bino bihe bidasanzwe hariko aravuga ibintu bibiri mu gisagara ca Bujumbura capital bo ndetse no mu gihugu cyose hariko aravuga amatora yego kandi hariko aravugwa na show yarawuri comedy garage donc rero ivyo n'ibintu bibiri ndishiza ahantu mu kibanza sinzi unkurayo badashobora kugukura ebana uwo nkurayo gutenye how hama wavuze ngo abantu basangwe bumviza ikirundi sinzi comedy yacu nabona ko iraduga yani kubera ko tuzi kuvuga ururimi rumwe nk'inka kandi ntutubeshe nk'inka Kero waragerageje kuvuga icongereza bako barago ariko garawo panzurinde nta n'igiswahili uzivure bigege byarambabaje kubera ko uri umugenzi wanje nkabanzi ko bari sanse baskwidebra mu giswahili kubera ko ugana n'abantu mwiste benshi ndafite umugenzi no musi yambwiye akantu ngo niwe uzocukurikira donc madame yakarambwiye ati show yawe biyashaka konza cha sinzi kwa madame wanje ari programme no 30 atire nawe ni uzocukurikira bicara munane yakuvuga rero mu giswahili ngo ni naweye uta aragerageza ndumva yuko umenga ari karacapa muri audio nawe ati no bro madame wavyava chanakibaza meje kukibaza chanakimbwiye sindo kubeja uri wakivuze kufuata ni mimi nafuata sinzi womfata wari we mugabo nafuata kabisa sinzi womfata mugabo nafata Tegata gutera inkuru après lui nafuata Tegata gutera inkuru uratwe jewe ndi muri ba bantu bari biyumvira kera ko atamuntu umwe wuje matazi giswahili amini basi nico ahubwo niko rakongene nabi nakuri Bujumbura nkuva abantu bose turi kumwe bose barazi giswahili mbega abantu bavuki Bujumbura n'abatavuki Bujumbura just navuki Bujumbura ari umuntu yigeze kumwe ako kantu nagiye ugatahura après yambwiye ngo wewe ngo bakuzanye Bujumbura mugabo twe twarizanye Bujumbura urumva ako kana kari warizanye Bujumbura je bobo umva abantu bavukiye ruguru bobo barizanye Bujumbura mugabo twe twavukiye ino batuzanye Bujumbura aho cha tuja muri Geneze umwana vahe donc nimba papa wanje ari wo mukayanza yanzanye Bujumbura warusha wumva yuko ningaha muga abantu bavukiye hariya bo barizanye Bujumbura itandukaniro rirakomeye cyane kubera baranatambuka baririje imodoka merci
ndi mu bantu bizanye nasanze mwikiri ikomeye cane reka wowe warizanye rero canke nayizanye mugenzi umuntu yizanye canke wazanye aho rero hari abantu baba diaspora bari kwatwumva ngo twege hoho ino twarizanye canke baratuzanye mwaritwaye bagenzi ubwo mwaritwaye reka n'abandi mugabi bizanye bo bajya nibarakura nibashaka kubitaho n'abavuba bajya nibarakura n'abagenzi je muguraza impamvu nari nzi ko abantu bose b'ubujumbu barazi igiswahili ni kubera ko d'abord jewe nize mu Ngagara hajya warize nari gahoro naje narize mu Ngagara nkigana n'abantu bavuye mu Cibitoke no kumutakura na mu Ngagara bakeye nyene mugabo ugasanga abantu muri 2 4 3 barazi igiswahili nyene bari debrouille seconde ndaga mu Buyenzi kuri CPB yes mbonega n'abantu bose ngira nka bose bavuga igiswahili presque bose en tout cas presque bose ise direct bigira yarindire mu Buyenzi yego barangeza mu Buyenzi nyene umva nakuze nzi ko abantu bose bazi igiswahili bujumbu hajya warize no kuri Zediraki aha kozi ivyo wari umaze kubivuga ngamwe ngene kenshi gose abantu bose barabizi ko wize kwiga no kuri Zediraki ntubone menga sinzi ubwenge naragerageza vyavre mu gusa n'umuratize kuri Zediraki ndabizi pre msa n'umuntu yize mu binyoni par contre je umengo je warise municipal de Musaga aya vraiment bugabo ntarise municipal nigeze nayize ku mwaka umwe nagira mbesha bajya bazita amarise accompagner rise municipal nayize ko mwaka umwe navuye ndikijuju mbwanyuma wize kuri rise vraiment itari accompagner kuba rise diraki biba bihize mwatwe ni rise municipal utegerezwa kugira accompagner aho tubaza ngo uburobe canke ndarayigerageje mbona biranse kweri abavyo baca barankura anyways Haul murabizi abantu bamukurikirana benshi batwara kategura igiteramo ciwe turashusha comedy garage kizo bitariki 30 z'ukwezi navukiyemwo yego nivyo kwa gatanu oya peshi yavukiyemwo none peshi yavutse peshi harejo kesho kutwa kumari mu kwezi kwiwe kesho kutwa hier c'était hier bon kino ganiro sizo muzokibona hier ni jana kesho kutwa nayo kesho ni ejo hazoza kutwa ejo genre n'umusima nimba turi mardi kesho ni mercredi hama kesho kutwa ni jeudi ni gute uri kurabaza no ari karabaza wa cameraman guma reste concentré madame ivyo bintu uja kugira hariya no turi babiri na kesho ni ejo hazoza hama jana ni ejo haheze hama juzi no ivyo bya juzi bireke kutwa baga navyo bazi nabo nyene kesho kutwa ni après ni le lendemain ni après demain tukana baca bayungara ni après demain nibiki ko muramaririza ndakubabaye ni nayo karakwaririza na muntu numwe yagwarije uya karampenda zoya kaza kunjaniranya kwa ro mukamenya ondabirukana mwezi bose nukumeze dehors bagira bampende ntagiswahili nzoshamo blague y'abapampe ntabwo unabura umupampe gakwiza urabizikura umupampera jewe urabizikura umupampe jewe umunyamusa amazira cyo bamfunga jewe uzobaze ubona atwaye n'umudamu mwana we yamwe ngo wihende umwandiki nashaka kumwandika wihende jero by'ubupampe nakubujije nsi ubupampe kwara kumwandikira joyeux anniversaire ngwe mukabona ntabandikiye muzamenye iyo byavuye unarubatse nuko rotanya nki yamwe ngo wihende umwandiki yakwije imyaka 10 n'ingaye yo kugira wihende kuba batacho gisigura umupampe riki aha abantu kuba diaspora ko baratakara ndisi aba diaspora reka nabo nyene ngira ngo barabiza ubunye kamene ahubwo bo barafite abapampe umupampe jenge numusigura umupampe n'umuntu acora mugamukiye mukinyabufura agushira kuri stat akandika PDG ADG DG je sais pas quoi byose hanyuma ashako boss umva agushirako kenshi muhuye umva akubwira ibintu vyiza gusa ngira ibintu bibi abapampe navyo bavuga mu buzima kirazira umupampe n'umuntu kandi anywa ku buntu umupampe n'umuntu
aja ahantu henshi ku buntu kuko urumva uteza kwitwaza umuntu mu buzima burya nasanze mu buzima hari umuntu yambwiye ngo urakeneye umupampe mu buzima cyasanga umupampe wanje ntararaba na YouTube reka naramuvugire ga nazopfa yibonye bana duhurira rope twitingira ndamuhembe uwo n'umukozi wanje nasanze mu buzima si umupampe umwe gusa none kwabwira ngo boss uwo nkabwa atega uyiwe ntagomba kunye ariko abapampe barawure bashaka kwiba abapampe baragwiriye n'abantu biba amahera ku muntu kandi batavuze babeshira abandi kugira ngo uyamuha ku neza uyamuha kubugwa neza ntumenye ngene amahera yagusofye yakuye n'umuntu ashobora kukubwira utuntu kugira ngo turyohera amatwi kugira ngo ashikire ati boss wowe bariya anya urabarenze bose akakabare kawe ni keza kurusha ubare bwose baguye ni keza kumora inywera kumena uramubeshe wamugusokera yanye aho uza ari kuje gucora inoti ariko nasanze ubuzima bw'ubupapira bwo buragoye sana buragoye uko bisaba kuja aho boss agiye none bisaba guhaguruka hagurutse bisaba gutelefone wama uri disponible yego ari umuboss araho yigeze kuca abasarisha ayo boss raho barasarisha yarahagurutse aja muri toilette nabo bacora haguruka ngumwe naye none magurutse muca maguru n'umukozi muri toilette namwe mugiye kugira mugiye ugira iki muri toilette nyine umupampe rero ikindi kintu ntavuga kirazira kuvuga ganza sabwa ganza kirazira kuvuga kirazira abapampe rero n'abantu banagara iyo boss adahari gusumvya boss jane baca baja mu kibanza ca boss mugabo kuba umupampe biraruhisha vraiment biraruhisha no warabihevye narigeze ndabigira twe turi abantu b'abantu mwana yigeze kuba umupampe rimwe we hari umuntu yambaye amahera ashana amushaka kuri station namushize ko rimwe n'abantu bose baje bavuga atoya we ndazi uri kuravuga kaya n'akazi nandi uzosubira naherutse kungirira bimwa ngo ngirira bimwa anyways abapampe barawure nimba muhari mwiyerekane abantu bahora n'umupampe kuri mwebwe nawe nyene mutubwire ntaza aratubesha ariko abantu mukora icyamo mufise umugabo w'abapampe mubikunda nibo mubandanye mugabo mutabikunda mubiye ibintu biramaramaza vraiment pampe yego vraiment nta buzima bufise umupampe yomoje nko kuri no show yaje ndaza abapampe benshi nagiye muri bamwe ngo tuzoza we nani kumashizemwo boss ngo tuzoza mana we bazomurihira binja no mu mashoko kwagusa binja mu mashoko kwagusa banywa gusa bagene vyagusa vyagusa bitera ubwenge buke ntimuzofa mugize ubuzima bwayo ahubwo ari abapampe sha bageze ku rwego rukomeye basigaye bajabuka none witwaye neza witwaye neza urajabuka jare uraja gutembera ukagaruka mugabo kugira boss nawe gushiremo iyo noti yiwe iyo yose bisaba ko waramukora ibintu byinshi upampe rero buragoye buragoye rero muri rusangi mugabo ubu rero tukimenya ni gutandukanya umupampe n'utamu kuko nka jewe wanyitiranje umupampe muga ntari umupampe oya pampe hari gitebo kabona ko ari umupampe hari igihe uvuga ati umuntu yego harimo akazi muga none none uwo muntu aguha akazi imyaka 5 muga nk'ubushibo singaje ngu numwe uriko ndabavuga nuvuga amazina mugabo wapi singeza niko nababwa ariko arabo tuza aro tutazi mugabo vraiment no kuri ivyo kuba abapampe mu bihebe oya no kuri aga mufamo wabwira ati ndagukora service umpembe hama mahera guhaga ndakoresha ikintu cyo wanye ntiguteza imbere abana kwa mukura segereza nganya wose karabisha atwe none tuzotera imbere gute ibintu byose ari ndiyo bwana bo sinzi gituma vyaje bino bintu vy'upampa ariko vyari ngombwa ngo tucisha kugira ngo umva nkaje muri show za pampa nguzona nta pampa z'ofizi baba bahemvye mugabo nivyo nta bapansi ba pampe bawe n'abasafi ko nabo barahembwa ku kwezi none abo bagarukanye gute kwavuze ngo ega nibo vyavuye wavyibagiye ndagushira ahantu nawe utazofuvuye oya ako wangize muto wanje yagize mariage tuwangize la fois passée arabibonye none twese ntitwagize mariage yasibindi nibindi ubuvuze ngo sibindi bwa mbere waranyambitsibara batererewe gusuma petite sœur wa ibintu nibiki none twayibonye bande wowe ni watumye gusumba uwagize mariage bande kandi niwe watererewe gose gusumba uwagize mariage
oya ndaguteranye na mutoya wawe ura mbwira reka ndeke sinzi iyo mwaciye sinzi iyo mwagoranywe anyways ku bantu mwaje muri comedy gahaje ya nyuma ya Kauri yakoze Jane narindi Samba Babs ni yari iri twagize couverture abantu bararyohewe hari haje abakomediya mu mahanga n'abakomediya mu Burundi byari ibintu bisukuye byateguye mu kwanda ciza kandi cyoroshe kugendamwo ubu unyateguye mu kibanza kiri just gatoya imbere yaho yarateguye cyane nyuma anatubwira impamvu yahinduye ikibanza hanyuma tubwire ukuntu icubu giteguwe kuko namubwiye jewe Raoul Comedy Garage hanyuma yari isuku yari itese kandi twatwenze vraiment iyubu twabonye umunyamahanga n'umwe kiretse Hippolyte c'est un Congolais nabona umunyamahanga ici Abuja umunyamahanga none umunyamahanga muga yaramaze kuba wacu murokari mba bose n'abarokari ego tubwire rero ukuntu ivyo biteguye gute aho urakoze cyane kwico kibazo ivyo ubure biteguye neza buryo umuntu wese arakura kandi ni byiza gukura umuntu wese arakura mu mwuga jewe rero ntabesha vraiment biko biratse ego biko biraza vraiment pour ne pas dire uyivuge muga biko biraza ndiko ndayibona muri organisation hari umuntu yigeze kumwe ngo ubure muri kubitegura kare sava donc publicité ubu ni bon hanyuma abantu ndabona ko babishuhiye ndamaze kurunga abantu bari kwagura amatiki ya 50,000 je nasanze VIP ari kiragurwa cyane nde bagira bayigire ya VIP ya show reka bose bashikirwe na 10,000 bashikirwe ni bon aho turaza kuhagera we ntugire gucyonyo urabizi imisi yose uzana badge ibyo ayi wawe nayo ndiko ndaharura imisi yose uzana badge ngo couverture mediatique yahe ngo sinagwaye ikiganiro je sinagwaye amavyuze uraza amafaranga abandi barira kino kiganiro ndagwaye cyane ninde yakubeshe normalement vous devez de l'argent ici hein vous me devez de l'argent parce que reka ndageze uzabona ibintu by'ubuntu ngo bose abihererwa ubuntu ntaco ntiwabirose ku buntu ubuntu bwa iyo nayiguze kwaguza bandanya ntacu kandi ako kantu mvuze karambabaje napanze umviriza rero nanzogira kuri miri bar avenue du large wabivuze kote urana wamanutse yari yanye ariho kote uja kuri la détente na Miki mugabo ni kote gauche ukigenda birarabana na splash meze nkuja mu Kinindo splash birarabana na splash ku bantu bazi avenue du large canke impande ya yego hajya nyine ku splash donc ikibanza si kinini gose nk'ishora nakore muri fois passé kubera iki la fois passé nivyo ikibanza cari kinini nawe uronka abantu mugura migwa haguma harakana nivyo uraronka abantu benshi mugabo kubera ikibanza ari kinini ya gose donc ari abantu usanga bari mu vyabo ugasanga abandi bari ko umva ntimuba muri hamwe narondera ikibanza rero twese tube hamwe nimbuje muri garage nico ciyumviro ca garage sibu ibintu byinshi garage ni kibanza umuntu azamwo twese abakijamwe abantu benshi abantu batandukanye rero nashatse muri abantu bose batandukanye bazi mu kibanza tuje hamwe twese tube hamwe hama turyoherwe kabisa turaba comedian 10 kandi narabonye amanuzi ya vraiment kagenda neza cyane mana dusenge je numva n'ubwoba kuri no show kandi si ivyo kubesha vraiment sivyo kubesha tuko turitegura mu buryo budasanzwe waravuze ati ravapaze warabonyemo umunyarwanda ubunye nivyo yarashatse kugaruka mugabo sino bitebako cane urabona yuko ikirere si ciza gisara ukuntu na move mbo hari amatara wanashaka babitahuye mugabo twarashize mu Kongomani kandi uburyo budukundiye byose ni buryo uburyo budukundiye tuzana n'abandi bavuye ahandi kandi nabo bazoza kuko natwe duhora tugenda ni abartiste mu artiste nta concert nagira mu artiste ni umwuga ushobora kugutuma uja ahantu henshi hashoboka donc rero twege pour le moment twabonye muri mwaka twokoresha abarundi kandi harimo umukongomani umwe hama turi 10
twashizemo wumva igifaransa kubera ari aba ujumbura ngaha barishima ngo yango uzurashije mu gifaransa nonze Faransa natwe turakivuga nuko tudaheza phrase gusa mbwa turakivuga rero udaheza phrase cyabigora ni inkuru yumvikana inkuru yumvikana gute rimwe flu n'igifaransa ara nakubwiye urumva wowe mu mutwe iratwenze mugabo abandi bantu kabona ntibatwenze urakonjiga mugabo bikagorana kandi bigorera muri conjugation nayo ubundi umva nk'ubu ngize suje na complement birumvikana nk'ubu nyamvuze ati Ozi silent vibes birumvikana yuko Ozi Swat ni umukozi wa silent Ozi Swat deje wa silent Ozi Swat akora muri silent mbo barafitanye isano muko urumva kugira nshire konjigizo yogira ngo ntahuze rero Ozi na silent vibes carico biragorana cyane donc rero bifira muri konjigizo nibisanzwe tuzobishikako abazungu nibazutumira azoshika turacari bato kandi turacari bato ivyo tugeze ko nibishagurika nibi kubikadra yani yagira ivyo tukana canke ivuga nabi navyo no kubikadra n'ibindi bintu bikomeye cyane donc rero bizoba bikomeye twavyumvire gutyo ikibanza twashatse ikibanza twese tuba turi hamwe hanyuma twashatse abakomediye 10 kameme nawe umwe wese yogira 5 minutes zoba dutwenze vraiment zoba dutwenze muga nta 5 minutes bariteguye kabisa ko arushavuye kubera nyine dusondeka kubera ngo ndaguhombeje ku mafaranga uri kuratanga wabishize oya ugaturukanje kazatuma ndahaza amafaranga tubihora umengo urahombije nk'uje nakubona ndaguhombesheje vraiment donc rero ni show iri kiritegurirwa mu mpande zose yego sono izo bihari nziza za bintu turabiramo bijyaye n'uri nyuma akakubona izo bihari hanyuma zwari vraiment lighting ni bon ego hatuka vraiment tuko turitegura na usika ufite mahera oya nuko investissa investissement à long terme investment ya à long terme kuko sa burya abantu muri show benshi bibaza ngo uri kurashaka mahera no ni kuduza brand mu birigi nibazodutumira tutaragira show iwacu nga muri he nibazodutumira tutaragira show banza wewe uyiprove kwanza kushoboye hanyuma abandi baguprove kushoboye ko kanwa ko uzaza mugakomeye asubiremo ndagasubiremo wa muntu yahora katutunga nane yagiye kwanza wiprove kushoboye shenda kivugana reka takire kicoboye eco reka ndashaka gisubiramo wavuze nti banza wiprove kushoboye wavuze nti wavuze ati yo wavuze ngo hari urubanza rwari rumeze gucyoza ngo wavuze ngo bati ngo hanyuma ngo mvuze ngo nti oya none bavuga gute oya ariyo ati nti ngo vuga rero wavuze ngo voilà wavuze nti uri kuvuga nk'aba wavuze ngo banza wiprove kushoboye hama abandi bantu baguprove kushoboye kuko muyandi majambo utigiriye confiance naho ndi umuntu azogiriye confiance kandi ifu kubanza gukora ibintu bito kugira ngo uzokore binini ya ejo nico gituma abantu bahera mu microfinance pour aller mu mabanki mu mabanki mu mabanki umva kwera nshize mu finance yimvira amahera mperanye yimvira amahera nkeneye umva bice bimvanga wangu ucibona microfinance waje gusaba amahera Kana sinama nabivuze none iyi si micro amwe wo mama era si microfinance mama era ega baje baririmbye mu karaoke baye batipa bafise gucya micro bakabazana amahera ajya babagira ikintu bita microfinance kuko ufise micro bakuzaniye finance none umva ko ari microfinance birazgaye kumenya ishuje ryo muri iyo microfinance uraje bisigura ijambo micro ndazi kwa hariho micro na macro Macron ni president mugari ko anyway mugabo nga nta eneko donc micro ni kintu gito biba bivana n'amahera batanze sivyo nivyo navuze nanje hama Macron ni kintu kinini donc banque ni macro microfinance ni micro je none muri je nakugiye micro tu muri micro na finance ni vyiza ko tuko dukoresha micro baduha amahera bishobagira microfinance ivyo vya bank biri mu bintu egarawo amafaranga nyine nturuero nka kubera micro usanga kazi kawe ni microfinance voilà ratetereze
Mon type bien travaille très bien. Vraiment. Abizi ibintu by'amahera nawe niho biyoberwa share. Sinshobora kubiyoberwa na gato. Biyoberwa vraiment. Mugani mutare nako microfinance, micro avec amahera. Abantu bose uronka amahera atunze gukoresha umunwa wacu na microphone dukora muri microfinance. Yego. Meguciye witwenga. Microfinance vibes. Okay, anyways, nashaka kubaza ikibazo. Nashaka kutubwira histoire. Muri comedy twe nishobora kuvuga ngo nashaka kugutera inkuru. No muri journalisme ndibaza nta kintu kivuga ngo nashaka kukubaza. Kora ngene normalement oya normalement uri sanse kumbaza. Ntushobora kuvuga ngo nashaka kukubaza. Ni kujya kumukomedi ashaka kukubwira ngo nagira nagutera inkuru. No, ndi sanse gutera inkuru. Rero ubwira impamvu none. Impamvu nuko nk'iyi nkuru ya microfinance na micro ntari kibazo. Numva tuvuye mu nkuru. Nashaka rero kubaza. Rero ngira mbazi. Nibikunda. Mutakula musaga. Mutakula musaga. Umva bimeze gutya. Mutakula musaga. Ni dro. Mutakula musaga. Narumva kanumvuze nka mutakula musaga. Tuza kurira ku musaga. Iwanyu ku musaga murakunda kugaburira abantu mutakula musaga. Murakunda kugaburira abashitsi. Kandi mutakurira musaga. Mutakulia. Baraguka. Nzona nakuro ndakwigisha igiswahili. Yako. Anyways, wa comedian 10 bazo performinga uja munsi. Yego. Cha tubwire short summary. Yukuntu umwe wese wagiye uramubwira ko ushaka zo performinga muri show yawe. Uhere ku muto gushika ku mukuru. Kugira ngo duha agaciro bato. Bato. Okay, Olivier no mu comedy yo kumusaga atararonka ama stage menshi. Rero yambwiye ati rawo arakunda Genzi cyane. Akunda gukurikirana ibintu bya comedy bya Genzi. Amwe ati cenda busama blague vraiment kandi ndamaze guperforminga ngaha gusa ni haki. Ndasavye nshiremo. Amwe ati okay, reka tuje mugabo nzobanza kumviriza. Niwe rero muri video yo guhamagarira abantu 30 yashizemo aka blague twese kacakarazo twenza uwo munsi abakomeze twari duhari murakazi muri video iraho yavuze ngo abanyamusaga ngo niho hantu hambere hatagira amabusheri mugabo niho hantu badandaza ibirungo byinshi by'inyama yego ndavyibuka ushikibu kakantu karadutwengeje vraiment ingene donc ariko aritegura cyane hanyuma kuvyerekeye uburyo ivyo privé ego kugira nimuze mugire n'abatasha hanyuma Loïc nawe n'umukomedien amazi imisi yabigira la fois passée muri ya hariho nuzuye yorganijwe akejo ibintu nk'ivyo vyabaye competition yabaye uwa gatatu nawe arabizi azobatera ama blague menshi afise blague y'abantu bagira appel video Uja ama appel video burya aratandukanye azobabwira ibintu igituma bitandukanye appel video ziratandukanye kuko appel video kuzigira ucurabona quartier uzigiriyemo canke nibiri muhira wari gihe urabishije ino ukarabisha ino ari ibindi bintu biba biko biraboneka bitari kwe kuboneka donc ama blague yewe vraiment ararenze sana reka tugendere kuri Hippolyte c'est en congolais bon il parle en français quand même il va vous tuer en français là il y a pas de discussion là dedans bon, vous allez rire en français vous allez rigoler en français vous allez payer en français vous allez tout faire en français no kuja muri toilette muzojayo en France donc aho nitwo biteba ko cyane c'est en France sivyo hama cha tuja kumunyagitega Kim Kiwi muramuzi no mutipa amazi imise akora amashow menshi kandi arabizi vraiment afise no kungene yinjira aragira ibintu vya beat twari tumenyereye hanze niko asanzwe yinjira kandi aba ari ibintu biryoshe cyane ni ibintu twese tutoshobora hanyuma kuba afise mbona aje izo nzozi kina kameme arafise inuze yaza amafilm naje nafise blague z'amafilm nyene amafilm ngene agiye atandukanye uzi wora amafilm menshi sinozisesera ngayi baragesha ariko mugabo vraiment amafilm baratandukanye aratandukanye ngene titre itabi ihuye n'intuze ya nuko afise rero blague za filme zijya zo mu bahindi ingene bagira ibintu nk'ivyo
hanyuma tugende kuri Cisha Ado ari muri mutima muramuzi aradufite surprise azokina n'uwundi ajya ama video musanga murabasha kubikina cyane babikina bo aho nabivuze muga nta kuntu nengire gute gushatse uvemo amahera acagabanuka oya mugabo ni bon biraryoshe cyane vraiment biraryoshe hanyuma Cool Big muramuzi vraiment Cool Big asanzwe yego vraiment turamaze kumuvuga cyane grand frère wawe ni grand frère mu myaka mugabo ni petit frère muri size mana dusega tabona Cool Big ndamukunda cyane Cool Big niwe muntu wa mbere twagiye kumuraba muhira tugiye kuraba bijya bavuga navyonzi ya umuntu yavyaye kuja kumwibarutsa cyadutwara rero impuzu z'abantu dusanga z'umuhungu dusanga twiyenze impuzu twabateka zo dusubizeyo impuzu hanyuma tuzokuzana ngo yazigumizenga wari undi mwana après 2 jours muri ville yarazambaye uwo ni Cool Big tuzoba turi kumwe cyane muri iyo show hanyuma igete rero yo yari black kamera nzokina mugabo kamera ntaco nzora ngenda ikina kandi igete n'umudamu ndabikunda cyane ngene abadamu bari kusigaye mu supporting nawe ubundi abadamu barazi ko bavuga ati no kura tumara amaza ivyo bintu wapi no kwexagera abamama urabizi yuko twe turi ahantu bataboneka muga nawe uri kuriyerekana kamera muramukunda cyane afite kungera utuntu twiwe avuga n'igifaransa nyene yego biraho hanyuma cewe ndahari muranze uko munzi kandi nzobaye ivyo nshobora nazoshobora nawe muzobibona muri indi edition ntaco mugabo so improving yego kagande yego bre hanyuma cadureza kuri Kingi nawe sino muvuga ko vyinshi antuka muramuzi mu grand frère muga antuka yego suwo kuvuga ko vyinshi kuko ahari deja ibintu bigenda neza cyane yego nuko rero abakomediye rero nuko naretse kuvuga côté financier kuko byo twavuganye n'umwe ntavyo umenya nivyo nashize muri proposal yo gusaba sponsor ntayo umenya kandi nta nayo bansubiza canke nta nayo bashobora kuvuga ngo ndabasubize kubera baze kuyama nibisanzwe aho rero nagucaze nshaka gutora ikintu kimwe donc rero turi kumwe kandi aba DJ babiri DJ babiri DJ Katurus hamwe na DJ Zinobino bo muri Runtown DJs atwa vraiment urumva neza yuko tuzotwenga hama nta bintu byo guca dutaha aho nyene Jatusiba aye Jezo ari guraziba kubera amahera zo bayinjiye namwe musiba ati consommation abantu bashaka kusiba ifoko baza bakuzuza ego hanyuma catuba turi kumwe n'abantu batamba 10 murabazi mu maklip atandukanye abadanseur murabazi mu maklip atandukanye ya Sabia Daboje bajyene muhora mubona bajya inyuma bajya nibo turi kumwe harimo abakobwa harimo abahungu barazi gutamba narizi ko tuza kuzamura kino iganiro kugira tubahe show muganda ndabemereye yuko umunsi umwe tuzoza ngaha muri show batambe gusa bana dutambe tugire show nyene abatamba batambe nije ninjije nkugira nyene comedy tu vois ibintu nk'ivyo donc urumva yuko vraiment abantu barahari jana kwaje kibazo kivuga giti tubwire ukuntu wavuganye nabo Sia bona uko rero twavuganye yuko nta yindi target dufise atari gutwenza abantu target dufise niyo kwidandaza apana vya biri ngo je sindakora cyane je ndamaze gukora cyane no twese twidandaza hari igihe ukora ibintu mengo uri kuri kurayo hari igihe ukora ibintu mengo no ni vyiza kwidandaza ni vyiza gukora uronse opportunity yari yo yose ni vyiza kucukora kugira ngo nundi munsi wemeze donc rero tuje kubemeza kuko mwava muca mugara kugira murindire ko tubemeza ariko muzobe mwebwe nyene hanyuma tubaryohere nkuko turiko turabitegura ego bizoba biryoshe cyane itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu
kuri Miri Bar iri kuri Avenue du Large. Kwinjira na amafaranga 10,000 mu bibanza bisanzwe hamwe na 50,000 kuri matike VIP hama na 100,000 200,000 cha kuduga ku muntu avuga ati umuntu ashaka gushigikira akira none tubibutse aya bo uramuha invitation mugabo ashatse akaza canke akagira gutyo mugabo si kenshi ronka sponsor canke ntuyironke byose birabaho mu buzima hamikiri naco nuko inzoga zose zazi zose mwabura za Braludi ziba zihari nkubesha abanyagihugu ra nukuri none je vous jure umurundi mubesha ku nzoga non je vous jure inzoga ziba zihari muri gitaramo cawe za Braludi hariho abantu baza mu masware bataje kumeza ibikiro vy'uruko uravuga baje gusa kwinywera inzoga umviriza turi kumwe na Amstel Bright mugabo turi kumwe na Amstel Bright nibica bisigura ko chatsi mwa Bright twese sivyo aho rero no kuvuga tuzonywa inzoga yose dushaka ya Braludi yose dushaka kandi vraiment je vous jure muri sûr je vous jure vraiment Zitangura sanga pibere sangapi normalement amasaya vrai pas amasaya baruko normalement kuri affiche yanditse ko 18h mugabo c'est vendredi no kuvuga tuzotangura 19h top kuko hari abantu baba bataha hari nabandi badataha baje badataha rero bizira 21h mugabo muri comedy kirazira gucerwa abantu nuko batabizi kirazira gucerwa kuko ucerewe blague zanaka ntituzigusubiriramo donc rero dukorere ku mwanya 19h top umukomedi wa mbere azobagiye kuri stage gutyo rero dushoye kuryoherwa twese nababwiye gahunda nizibiri ngaha mu Burundi na matora hamwe na show nibaza ko bazoza nandi weje kubabwira abantu musi mukunda comedy mukunda gushirikira abarundi bagenzi banyu ntimuze musibe karibu je ndamaze kuza mutaramo vyo babiryoshye kandi biteguye neza muze dutwenge kuko apa yuko ubuje kumushigikira nawe ubuje kugaburira ame yawe kugaburira esprit yawe ubuje ngene muri garage kugira ngo ukize umutima wawe ubabaye uhava uryohewe uhava watwenze bibagiye ama stress donc muze tumushigikire hawe mugana twebwe twi detox tugiye muri detox y'imitima yacu babaye sio none ndajagira publicité oya aho bayara amatangazo ya paroisse nibaza ko ugashiramwo dukomeze yari amatangazo ya dukomeze ecclesia muryango mu kugira ubumwe n'urukundo no mu gusangira neza ivy'Imana duha nshaka gute ndaje sengera mu katolika navyunzi sengera nabutse ndumupentekote bica bira nkura ndumupentekote pale hotel yari yakira bica bihera Mugari y'abantu ba vrai nivyo bagize muri Pentecote kandi ba vrai batagira teinture kabowe vraiment avec teinture byahavuye byanka vraiment sinobesha Bekwe ki umuntu aronsa amahera atangura kwikura mu bintu oya navuye niga bitiye bese nibwo nk'amahera nigo vraiment naye nkiri muto ivyumviro vyanje n'ivyumviro vyaho byaranse guhwana candavayo Pentecote narayikunda cyane muri kiriya gihe adorons le Seigneur, adorons le Seigneur, adorons le Seigneur. Béni soit celui, baita kwa francophone kuna ego vraiment abantu rero bari muri bord sinagwenda nagahereje kako kano kameme abantu bazi iyo ndimo ko bayirivye kuri RTNB bakaba batararongora abo bantu ndabakeneye muri show kubera blague ya mbere zo bijanye n'ikintu nk'ico tuzatwicaye imbere foko twegerana bo abaronse green card kwabo abataronse green card kwabo abatararongora ukwabo abarongoye ukwabo abarishe 10,000 ukwabo abarishe 50,000 ukwabo tumenyane eka ngaho turashaka kuca twegera tukaba tumuze mafu ende 3 twese rero kandi mucanye n'abantu muhuje ibintu nk'ivyo inkuru ya mutwenga mwese voilà usanga hatwenze umwe undi akakararaba kumenya ntibitwengeje voilà bitwengeje ku mwese anyways ndakubaza rero tubazo two mu buzima busanzwe nk'umukomedian hasigara abakomedi benshi mu Burundi
kandi sinibaza ko mwese mukora comedy mu buryo bumwe. Est-ce que Raoul urafise méthode yawe yo gutwenza yo kugira ama comedy yawe itandukanye n'iyabandi? Ni stand up nta kintu. Stand up comedy hariho video ya comedy hariho comedy yo kutavuga. Umuntu wese afise ibintu vyiwe mugabo ubunye bisigaye bicangana uvuze ngo hasigara ba comedy benshi uvuze muri stand up muri stand up muri trabenshi sinibaza non plus ko muri oya ucurabana amasho ahari ya comedy nka mu Burundi mbega tubona bangahe muri no show deja basi dufatisho ya Raoul Comedy Garage ubona ari ni bande utaruzi uyu wo musaga abandi barumaze kumva quand même baroyike sava voilà ni wari umuzi donc déjà trois comédiens 10 muri no show harimwo bashika batatu caye babiri utaruzi ukuvuga mwere majambo abazwi bashika nkawe ntibanashika na 10 kuko sinibaza ko ari umukomediye twibagiye bo kiretse Mikael Sengazi atazoba rino na mutima nawe nyene muga mutima nawe nyene yatanguye mutima burya cyane kuma video rimwe na rimwe nivyo araza gufasha kugira ngo twese tugume mu muryango umwe yego sinazo ko ari undi mukomedi twibaga kuko stand up burya ntirimwo benshi iragoye kurusha biragoye video irasara kandi urashobora kubona umuntu wowe uri muri video ni byiza yuko ebana excella muri ivyo nyene apara kucuja ngorekana bijyana bijemo oya we excella muri ivyo niyo twita mu comedy n'umwe ataraba muri mama yuko utera inkuru ntitwenza abantu nakingama twivuga kenshi iyo bimaze yo bigushikiye uco d'abord avant yuko abantu babona reaction yawe macanye mu jambo sohoye nka Sengazi ngo akanika abatwengeje nabibonye uwo muri wewe kandi ari gicu twenga kwera kavuze gutya hariho nakandi karo jamba ngo basi ni mutwenge mpembwe at least twenga basi bapfuma ku mutima mu none avant yuko ivyo biba uwo muri wowe wayumva umeze gute ese uragira amayashi uraribwa mu nda humor iteye ubwoba cyane ni ikintu kibabaje mu buzima afa nibijya bya esheke yose mu buzima iyo ugize ikintu kiri mu esheke kirabisha osi rero uri imbere y'abantu naho bose babibonye nsi umuntu uzoja kubesha ngo urumva ngo byace twese twayibonye vraiment yuko ntaco wakije twayibonye donc ajyanye rimwe na rimwe arigivura basha ntahe atamonda mukije ninyege ni yabura umuntu yirakugira ati no isi yasame imire ni bon bizogenda neza ni bon yego rero birababaje umuntu musanzwe yamba ashaka gutanga ikintu ciza nico gituma rimwe na rimwe basi mfuma mwigirisha basi rimwe mukapana kwigisha cyane ko ni byiza kutabesha umuntu kavuga ati yansu no munsi mugejo bizokunda nandi ubwo umuwigirisha umuntu none azomenya ryari yuko atesa nuko adatesa na yahe masuje kora mu kenshi mukena ku masuje buzima busanzwe umva bavuze ku green card abatararongorwa donc hari amasuje abari amasuje atusha la societe y'abarundi mugabo hari handi masuje usanga umuntu avuga ati jaya sinshaka kuyabota navyo kenda gute naye masuje kuri wowe uvuga ati naho no bamvuga ati nkuru ziramperanye shaka kina kuri zisuje kirazira gufina kuri politiki ko ntubuzi ingene abantu bavyakira ushaka kuvuga iki ugasanga ugiye kuri koti imwe ugasanga indi koti irababaye hama iki naco nize kirazira gufina ku bantu rere aya mazina y'abantu tuzi bakomakomeye yaza kuba kinako kiretse yaje ngaho kumucokoza mugabo umuntu muta ari mu vyiwe nawe ja mu vyawe sha sivyo umwe wese na aferi yiwe yego hama ibindi byose ni buzima busanzwe kujya bayivuze nk'ivyo vya green card tuzobikinako amafilme zoyakinako amakartier atandukanye zoyakinako zokina mu buzima imbere yo kurongora ingene bigoye zokina batararongorwa biri mu buzima bwa misi yose twese turimwo rero ibintu byo kudakinako ni ibintu bya politike bashaka kina kuri sex mugabo pana gukoresha amamo ari vulgaire hari amamo batavuga mu kirundi mugabo ugakina kuko je nuka nk'umukomedi umwe yigeze gukina arakoresha amakri no vuga gutyoye wowe ucubitahura ivyo ariko aravuga
uwe Yesu canke iki bivana n'icongereza bazi ko ari icongereza wowe ntavyuzi ubiheruka kiriya gihe kuri peshe kuri kore ubiheruka apfuye yo ari ikintu nibuze ya sava ni bon ariko ni bon ingene meze hari umugenzi mfise nuko azoca yibona akacashavura mugabo ntamuvuze ni bon izina hari umugenzi mfise abayeho igihe kinini muri chastete rero igihe uragwana iyo ntambara ya chastete n'umubiri umubiri ukawubwira ati je ni muri chastete sha umubiri nawe ukawubwira ati umviriza ivyo vya chastete n'ivyiwawe agwana iyo ntambara rero iyo ntambara iyo umubiri yaduze cane volume atafata amazi aheza agiye arasukako ati mwizina rya Yesu agaca memberako mwizina rya wa mubiri we ntukoresha ivyaha nukuvuga ndamubwiye amazi aheza agiye uwo muntu imisi yose aca yadukakarira kubera gutwega amazi aheza agiye rero sasa umva mvuze ingene iyo myaka yose imyaka ingana imyaka ine nta n'amazi aheza agiye ushirako donc rero nakunda kwereka example nk'ubu turiko tuvuga sex muga turiko tuvuga ibintu bijanye na sex muga turiko tubivuga mu yindi mvugo kandi ugasanga umuntu iramuryoye santu tuva kuvuga ibintu ariko par contre nako cyuvyimvira ko cane vya myaka ine mbere oya nta Twitebeko. bon ndakubaje kubera kingi twarabonye yagiye mijenzi mu Rwanda yarakinye kuri sex hama ndamubaza ko kuri iki uri mu Burundi utawuri ikinako mugabo ugiye hanze ariko ndakoroheye kuyikinako kandi naho nyine ntigeze dudurira ko mvuge ngo ibintu ngo amajambo gavi vigero ya mugabo yayimaze kumwanya munini ncavuga ati societe y'abarundi ragoye ushaka kubikina bashaba bazantande rugira mugabo ashambwira ati gitangaje nuko abo barundi nyine bavyanka ko dabikinangane bagiye kugira bigira yo mu Rwanda y'emergency rero umva nibaze ko ari kikiri kintu kitabu mu barundi kuvuga ni kirti burundeze kirazira kuvuga urabona n'umuvyeyi biramugora kuvugisha umwana kubijanye na view ati urigenza gutyo ntibiri tabu nuko bashaka kubigira tabu niko societe imeze mugabo sinibaza yuko ma generation yose zizo kwama guki Dafopase mu radio twavuze kuri Nuzeya umuvyeyi vyanse ko abwira umwana wiwe umva yabonye umwana a 12 ans atangwa kuja mu bihe vyiwe biramugora ngena mubwira atumviriza rero uravyaye umviriza aha rero aha biraheze ukaja mu bahungu biramugora acarinda guca ku muntu wo muri famille kugira abimubwira can you imagine ngene umuvyeyi vyanka ngene aya n'umwana yavyaye biramunanira kumuyagisho kintu nivyo nisho tuvuga ati abandi bazomubwira ibindi hama yakiri ivy'abandi yego urumva yuko rero nakindi baza yabikiye kwera abona na hariya babikina kuki atabibona ko babikina hariya ntiyari kubikina donc barabivuga yego kandi twese tufise ukungene tumeze twe turaciyegeranira mugabo rero turi abantu babikunda kubira reka uzubira habe n'ahantu abantu bicaye bakaba arivyo bariko baravuga yo inkuru zaryoshe nushaka kuhava nushaka kuvuga ivyitiranwa bakaja mu vyitiranwa vuga mana tukavuga ibintu nibi donc ngatwe tubiruka mu ishure nivyo vyitiranwa je navyize mu ishure nivyo okay anyways ikindi kibazo nihe ndazi kwavuze ko ari amablaga ashobora gutera abantu ntibatwenge abantu ntagikina bakora mugabo hari n'amablaga yavuga ati blague irankoreye vraiment ni blague iyihe muri carrière yawe kushikisa kuvuga ati iyi yarakartonye vraiment kurusha amablague yandi nimba uyibuka bo ni nyinshi mugabo narakunze igihe nanje nari muri Gens narakunze kandi sinaheze ko gahava gapasa gose igenda bahagurutsa ugashira abantu muri suspense biraryo cyane en fait ni ya punchline turabizi muri comedy ngene ushobora kuvuga ikintu abantu bakibaza ngo gira ubwiki kumbuka cubagira guki ako kano kararyo ni suspense iteye ubwoba cyane iraryo cyane yego urumva
navuze ingene abantu duhaguruke ico gihe hari intambara muri Israel duhaguruke muri Kongo hari intambara twibuke dufate umunota umwe twibuke twese deja nashizemwe intambara hashizemwe bose baje bati tugira twibuka abapfuye kwe abahuye niyo ntambara bose kandi baba babaye tijumva turi mu gutwenga mugabo tugiye mu bintu bisiri mugabo dufate umunota umwe malgré ivyo byose biko biraba abakobwa batararongorwa umva bamwe barananutse abandi bantera ibintu abandi bagira iki mugabo bararyoherwa urumva vraiment akugize ikikuga akugize mugabo ni bon ukwidetanda nico gituma comedy nizamwe abantu ebana basobetse bagira ati umviriza je deje kiyaza ku mutwenzo uko nyene adeje we wumva vyosha bigenda gute bisaba ko haza abantu bagize copinage imyaka 5 fiançaye imyaka 2 hanyuma baca bubaka umwaka umwe ni bon kuza gutyo muri show usanga twibereye gutyo nyene turi harezi mo nta muntu mvuze canke iki mugabo shatse kuvuga yuko abantu baza muri show ya comedy n'abantu ni bon byarabaye none tugiye gute ubuzima buraho none tugire gute jewe nimba ntaronka umugabo none si bisanzwe umva ukiyakira mu buzima bwose umugabo uzanye ibintu byo gukrana utubuga uvyimba biragoye cyane kugira ngo utwenge nyene neza yamaze gushikira aho shwana n'umuntu kora kwa muvuze muri show gushwana ngashwana jaha gushavura biri vrai kora mukinyego mbone yigeze aza je wanje mugari umuntu yatumye hari umuntu yatumye ati bana yambabaje vraiment yambabaje uzakira gute mu gihe umuntu yaraje azi kwaje kuryoherwa gasha biheragiye birabaje umuntu acagerageza kuzobigabanya ivyo bintu hariyo nubundi ako ntimubiheba niyo ngorane yanyu oya biragoye guheba muri comedy bisaba kwikura mu bwenge ari gihe ubona kandi biba mu gihe blague ziko ziragenda kumbe biko biragenda urumva urumva ucubona cyamishatsi yawe zikumengo ari ikintu yivugako ucurondera akantu nkawe rimwe na rimwe rero hari igihe gapasa n'igihe usanga ari ahubwo rero oya urishe byose rero birababaje mugabo toujours nukuri mutubabarire cyane ni gusaba imbabazi nta bintu tuba twateguye nta muntu n'uba afitiye ari inzigo nkasha nabizana imbere y'abantu ibintu deja personnel privé sintu vyateza kuryohera abantu bose canke biteza kumva abantu bose donc nta bintu nabimwe tuba twateguye no kumenya ati sha ibintu wabiteguye je nkaje narigeze gukora blague yo kuri Sadbi iyaja nk'ugiyene nayikoze iyaja kuvuga iyaja kutabitahura yari kuvuga ati umviriza je wapi wandengeye kubera iki wayiteguye numvise ko wabiteguye mukabusina nabitembo ntivyari ibintu bibi kuvuga ubuzima bwiwe ukavuga ati yavuye uravye indirimbo ziwe zihuye n'ubuzima bwiwe umva ivuka ryanje sinzi ko ari sanganya kubibazo office umva n'umwana yavugiye mu ibarabara urumva yakuriye muri ubwo buzima mugabo akunda umukobwa biranka afise amanyama atagira ntashobora kugukunda wavukiye ari hano mu nyuma manager akamwe atiririma indirimbo z'icongereza norovuro umwana yakuriye hari yanyu nta kindi congereza nto musabe phrase ni norovu urumva akaca aririmba mu ndirimbo yose mu nyuma nyene bikaza nayipanze nyene gutyo we muyo rero bimubabaje ashaka kuvuga ati wayipanze hari n'igihe uvuga ati ni ibintu avugiye ngavre si ibintu yapanze okay imyaka mumaze muri comedy nibaza ko mwatangiye munabivuga kenshi ko abantu basuzugura akazi mukora bakabara ko aratugenegene batabona ko akazi kabaruhisha d'abord karuhisha le mental kukumva ma blague mufatanya muri no kuyandika kuyumvira ukiyumvira ko atwana cyanda twenza gutegura iyo show ama stage kurondera abantu baza kukina n'amafaranga mubaha iyo son aba DJ ivyo byo kunywa n'ibindi vyinshi donc ça prend ibintu vyinshi kugira ngo stand up ishobora kuba stand up gushikisa sike haba hakira abantu batatahura ko akazi mukora ari akazi gashaka gutunga umuryango parce que nta kandi kazi nzira urakora ni mu radio naho nyine bareka bavuga bareka atwenza abantu no kugira comedy aho bakiriho abantu gushikisa bataramenya la valeur y'akazi mukora canke bakivyita ngo tugenegene abo bantu bazokwamaho kandi barahari kandi ndibaza ko bazokwamaho kubera hari abantu baponda ibintu kubera batabona inyungu babitiramo
twati jewe je canke tire batabitahura tuku ntaco nabikuramo none kubera iki ndabiha agaciro n'ivyiwe biramusha hano abana bavuga ati kameme arantwenza ndaruhuka vya ni wavuga therapy urumva hanyuma nagiye kubibona rero ko ari abantu batarabitahura nk'amantreprise je natwaye amakete ahantu henshi hatandukanye ndibaza none nk'umuntu ajejwe marketing atarandondera nashize ko nimero ya telefone ambaza ati none garaho twe tuzokunguka iki muri iyo show yawe urumva bakora gute finalement akazi kabo karabagora normalement bateza kubaza at least twege tukunguka iki kubera ni ganyaganya iyo bigiye mu ma sponsor ho urumva rero ucawumva yuko deja biri muri ganyaganya ntabitawe uwo muntu waganyaganya cawumva wundi nawe atari ganyaganya umva we waracari hasi cyane mu kubitahura donc rero nivyo hari abatabitahura kandi bazokwamaho kandi nituri ngaho gira twemeze hari umuntu yigeze kuvuga ngo on ne peut pas plaire à tout le monde ntushobora kuryohera abantu bose ntushobora kwemeza abantu bose azokwama ari abapinga azokwama ari abatemera abana bagusubiza inyuma azokwama ari no mu makomantere ya kino kiganiro so bira hari abavuga ngo ego ngo ozi nakabure muraturyohera bimwe birenze hano abantu bavuga ati tumwanya baje jare abo bantu bazokwama mu buzima donc rero ntitwifokaliza cyane kuri abo bantu aho twifokaliza ku bantu babitawe nabo baza mu mashu kudushigikira nabo baguhaga sponsor naho kuba gatoyi hawa ati ndagushigikiye kamera hane onshikana donc umuntu wese ashigikira mu buryo butandukanye urashaka kudashigikira kubera wabivuze mugalo fait yukuza gusa urashigikiye bon jana mvuga ntibuge akazi ko umuntu agatahura vomiye kwihorera kuko umuntu agakora ni wabakazi nabazi n'uburuhe burimo niyo bazi kugira ngo akwico kintu iske ça lui prend kugira ngo ashobore gushika kuca manze gushika wowe hari umuntu nkakubona ati jo none bijya bicara hajya biruhisha kwicara akavuga ntazi ingene mu invite ari mu bindi nawe ingene wamurondeye bigapfa urumva igitoro akoresha ukamurondera montage iki urumva tutana scenario ibikorwa byose ngabikorwa ntavyamenye wabona produit fini kacabona TV cyane ibisanzwe niko kunanje avanye uko ngira ngo ntangura nk'akaca ntangura kubona ngena akazi nkora abantu bazi ko akazi koroshe kandi kagoye na cyane niga kubaha akazi kabandi bantu kwaye n'ubundi buzu umuntu abakora uvuga ati ntiyarushe mugabo wibutse ko nawe ivyo ukora uzi ko birusha mugabo abantu batazi ko biruhisha se cyo wiga kuvuga ati mviriza ntavyo nzi tuku ntavyo nzi je regarde je monte tout court anyways eka duheze tubibutsa abantu kuza mu giteramo Kitero biki kiganiro no kugira ngo abantu mukimenye mutanakizi kuko ari abantu bafite imico mibi yo kora Sawen Vibes gusa yani bibirera imico mibi cyane namyiza kora ko ari byinshi bibacika bose bicangaha abi bidacangaha hano tayibazi ko hari afite igiteramo gamaheje kubimenya beshi abantu bimenye gamumbwire brass bandikina yes turatumiye cyane le 30 mai 2025 azwari vendredi ya nyuma y'ukwezi kwa gatanu hama samedi habe classico azwari umupira uravyumva ko le vendredi twabiteguriye kugira ngo dushobore kuryoherwa mu mpande zose mu gutwenga mu gutamba ndetse no mu kuririmba byose bijana no muziki urabizi yuko comedy jana muziki turi kumwe n'abakomediya 10 turi kumwe n'aba DJ babiri turi kumwe n'abatamvyi 10 turi kumwe na mwege public iri nyuma yacu idusutena dushigikira kuza kwawe ni by'agaciro cyane ego hari abantu bashobora kuvuga ngo tuzohakwira wewe ni waza tuzohakwira muga taje uzokwamuvuga ngo tuzohakwira gusa ni vyiza rero kugira pa simakuri y'ibihumbi 50 ushobora kuri 10 simakuri y'ibihumbi 10 ushobora kuri 200 kugira uterere umwe wese mu kungene yahizagiwe gutyo na kuri yaye nuko hama turabiteguriye tuzotangura 18h mugazo barindira gato ya 19h tuca dutangura renyezina uzoza gasanga abakomediye bangaye bahejeje nazavuye ngo nitwebwe ni vyiza ko dukoresha umwanya kuko time is money turabubaha cyane abantu bazotane bazi bavuye ngo bagiye batabonye ibirori hamaze batwitogire mu nyuma hanyuma rero turashimiye abantu bose ntiturinda turavuga amazina muga abantu bose badushigikiye muri kino gikorwa cyane abantu bazoza kuko urumva umuntu agushigikiye hanyuma akaca abona nta bantu bahari navyo birababaje hama turashimiye na Ozi Deje namusanze muri bureau ni ibintu ntari menyereye yari kuri appel yo muri Canada bien sûr c'est ibintu by'amafaranga birumvikana kubera
umva ngaha mu bisanzwe ku bantu batabizi Urakonje navuge ijambo. gatoya ntibisanzwe ahanye ngaha anye ni ukuvuga niho dukorera mugabo ari handi biro afise biro rero afise nirimwo connection aha rero nta connection ikunda ari muri kuba- buke aha rero nta connection ikunda kuba ihari utumega twiwe nidushika ngaha dushika hariya kwa deje rero tuzoyironka inshallah mugaga hari muri buke twaba tuje gukora igana tuzo kurwa ni byiza cane muga no kubwiza ukuri abantu kuko nk'abajournaliste benshi bakunda kuvuga ngo abantu banywa inzoga nabo nibo ba mbere bazitabagura abantu b'Imana rero ni byiza kuvuga ati utumega twanje ntidushika ngaha navyo nibisanzwe hanyuma sama mega ni simbona igituma naje no mu mamega sinzi igituma wifi n'ukuri mana yego yaduheza yego muga ntishika rero Kandi ikenewe ngaha. nukuri vraiment nagushimiye cane none kumengo duhejeje dushwaye tuma Ibisanzwe. dushwanye ibintu byose vyama bihari ukuntu Ibyo mugabo ozi fara kurondera ndagushimiye akantu vraiment gadushwane garaho imana kurondera akantu gadushwane oya pas du tout ahubwo ni ukazanye nibisanzwe jere nkunda kuvuga ibintu kandi nkavugisha ukuri moi je suis blanc je suis franc je suis comme ndashaka gusaba igisabo ku bafana ba Haul muza mu giteramo ku munsi wa gatanu le 30 mai aze adukinire mu Giswahili no mu Congereza turayimusavye indimi zigifasa ni bon turashaka kwihangana it's not a big problem for me yes I will do it for you and for the supporters of the comedy in Burundi. Thank you. ikibazo haba usanga akongeza gukina ugahereje ngaha Tuka phrase iraheze kandi imeze neza. Nico gituma woheza ntabavyica. turabashimiye cyane ko mwaturavye mwatwumvirije bakunzi bacu nizere ko mwagiye na kino kiganiro nukuri ukaba waryohewe vyandike muri commentaire ushije kuduhe like please again turacazi basaba like zanyu turacasaba kugira partage ikiganiro kandi hari ababikora mpanda babona des fois sometimes mwagize partage nukuri biradukora ku mutima cyane gose iyo musangije abandi ibiganiro vyacu bye rero naho utaha Haul merci beaucoup thank you for coming Thank you too. may God bless you Amen. hama bye mwese Bye. Siren Vibes TV.